biri envie. Nk'ubu hakwiye guca haba acceleration y'ibintu bijanye no kusinya no kurokrita mu buryo transparent firme canke societe yo ko exploiter nikere n'ubundi butare. Mugabe ivyo tutaragira ingufu na administration ikomeye ntibizokunda n'abantu batarabasuma bien sûr. Hamwe n'ico nuko agomba kuca haba kandi no gushiraho ya societe bita raffinerie yo ca ihingurira ubutare ngaha nyene. Bumve yuko ibintu bitameze neza. Mwese ndisuri nta numwe bitagwe kugira ngo ashike ngaha kiretse uba ngaha hafa. Nta numwe bitagwe gushika ngaha. Ibi bintu rero nukuri ntagira abantu bizanamo politike y'abagomba ibibanza, nta politike irimwo. Ni ibintu by'ubutunzi. Ibintu by'ubutunzi nabyo ni scientifique. Ni scientifique ibi, nta politike irimwo. Kuko hari abantu bashaka kwizanamo politike. Twebwe nta politike turimwo. Turiko tuvuga ibintu biraba igihugu. Rero mu ncamake ibintu tubona byo gukorwa. Ubwa mbere umukuru w'igihugu nabaza tabaranye akure berbe mu biro byiwe ayisubizaho yahora. Yigenge. Kugira ngo no tudovize duke tuhari dushobore gutangwa hakurikijwe amategeko ntibize biratwagwa n'abifise gusa kuko nivyo bihari nivyo tubona. Ico ni cyambere. Kigira kabiri nuko amafaranga yose hari y'amadovize yotunganywa ku buryo bugaragara tukamenya bayaronse bakaba publier. Abantu baronka amadovize ni ba publier bamenyekane kubera iki babanyegeza. Murabona Sopebu iriko yatanga igitoro iravuga itonaka yaronse igitoro abantu bagende banyu, station naka yaronse igitoro nibagende banyu. None yabuze iki kutubwira amafaranga dufate abagiye kuzana igitoro hanze baronse n'abayaronse abari. Bamenyesha makuru nagira mbanze shimire abo dukorana kubera uno munsi baduteye iteka baba bari hano kugira ngo dushobore gukurikira twese. Kwizina gishiramo rikome rero nagira mbanze ndabashimire ndabakengurukire kubona mwigoye mukaza hano. Nahereye kubo dukorana mugabo namwebwe murabizi mwebwe bamenyesha murazi ko dukorana kuko tudakorana ntimuba muri ngaha kandi twese turondera ikintu kimwe ineza y'igihugu. Rero ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro gishimikiye ku kintu kimwe gusa, ikintu kijanye n'ikibazo kiduga ry'ibiciro mwa kino gihugu. Ni ibintu bimaze igihe mugabo twebwe biriko biradutera ubwoba cyane ingene bibandanya bigenda. Nka bamwe rero mu bantu bakunda igihugu kandi bifuza kwikorera, hariho impanuro duha twebwe twiha nk'abarundi, hariho impanuro duha abo muri leta kugira ngo umwe wese kubimuraba akore ibyo agomba gukora ku neza y'igihugu. Ubu rero mwishira muri kome twaragerageje guca hirya no hino ibintu bitari bike, turatunganya urwandiko rugizwe hafi n'impapuro 7 mwese mushobora kuronka. Twarashoboye kurondera ibintu igihugu gikenera bishika ku 34
mw'ivyo bintu 34 twarerekanye ukungene mw'aya mezi 4 murantunga kuva mu kwezi kwandamukiza gushika mu kwezi turimwo, nukuvuga hafi amezi 5 ukungene ibiciro vyagiye biraduga. Mugabo kandi twebwe ntituvuga gusa ikintu c'ibibazo, oya, cyane cyane tugomba kurondera inyishu. Ni wo mwanya mbere twatanze cyane kugira ngo inyishu zigaragare, kuko duhereye ku mpamvu kumvo zituma ibi bintu biba, nimvo muri leta mu by'ukuri batafata umwanya kudusigurira, ntibadusigurira. Ubona muri leta umengo hari agacere kadasanzwe, aho gacere rero ntituzi ico kavako. Twipfuza yuko ihiganiro giheze, kuko nabivuze hari biraba leta, hari n'ibiraba twebwe abanyagihugu. Nico gituma twipfuza ko tuvuye ngaha tuca tuza kuraba inzego zibijejwe, duhereye ku mushikiranganje w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, kandi murazi ko aribo mu bisanzwe babijejwe vy'ibiciro. Mugabo nitwumva umengo siho bari, ariko kandi ndabibutse bahembwa amakori n'amategisi y'abanyagihugu, ntimuvyibagire. Nyamba mubona bagira mu mamodoka meza bakabaheza bagira byose, ajya n'amakori n'amategisi y'umunyagihugu. Nico gituma twebwe nk'abanyagihugu dufise uburenganzira bwo kubabaza ingene ibintu biko biragenda. Ni muri cya kindi twita le principe de la redevabilité. Umuntu rero agiye gutwara abandi amenya ko atabagiye kuneganega, abagiye kwikorera imizigo n'imitwaro y'igihugu n'abanyagihugu. Ivyo rero abantu bavyumve, tuvyumve twese, twumve ko ari ikintu gikomeye cyane. Hariho n'abandi twe ngatuza kuvuga n'abantu bitwa abashinga amateka. None nk'umuntu w'umushinga amateka azi ko yatorewe abanyagihugu, tukabona ibintu biriko bigenda gutya, ntibagire ikintu na kimwe bavuga, je mbabona kumengo babaye complice. Mumbabara iryo jambo rirananiye mu Kirundi. Mugabo ikintu twipfuza twese uko nabivuze, twese turiko mwebwe abamenyesha makuru, twebwe mu mashirahamwe yigenga, abashinga amateka nabo muri leta, twese turondera ikintu kimwe, kumunyagihugu kumwene gihugu yomererwa neza. Niyo ntumbero yacu, atari ivyo tuba turiko turondera neza yacu twenyene. Nagomba rero mu nkundire ngende hari mumbabarire uno munsi umwanya w'igifaransa uza kuba muto cyane, kuko tubwira abarundi, nipfuza ko imbere yuko tuja mu bindi byose tukoresha ururimi dokimiteguye mu gifaransa, abandi kanangorane barabifise. Mugabo tugomba kubwira abarundi, ntitugomba kubwira abazungu, ntitugomba kubwira abashinwa, tugomba gukoresha ururimi rwacu byanka bikunda. Ubwa mbere rero turavye ibi bintu by'iduga ry'ibiciro, tubona mu vy'ukuri ko imvo n'imvano, inyanduruko, ico no kwita cause profonde, ni ibintu bine z'ibi bintu. Ubwa mbere, imvo ya mbere ni ikibazo kijanye n'uburongozi, leadership. Mwese mwaragiye mwishuri murabizi, leadership for éclairé, leadership ikomeye ibona kure, iminsi yose yamiza igomba guhangana n'ibibazo bihari. Igihe iyo leadership bihari, iba politique, iba militaire, iba religieux, iba ukwiri kose, itari capable guhangana n'ibibazo, mu bisanzwe leadership bifise ikibazo. Ayo nama principe azwi kwisi yose. Uri mu leader ntuvuga ngo ikibazo cyane nabuze umuti, ntibibaho ivyo, uburi mu leader atari we. Ivyo rero tubaza tuvyumvikana, ico ni ikintu ca mbere. Leadership rero abayigize, abayihagarariye bimenye, birondere,
bamenye yuko hari ibintu biriko birabasiga, kubera ibi bintu bimaze igihe kirekire. Ico ni cyambere. Kigira kabiri gikomeye ni ikintu bita umwina, umunoho, inda ndende abantu bagomba kurya abandi babicayeko. Ico ni ikintu ca kabiri mbona giteye ikibazo cyane. Ndabakaro gasanzwe, mwosigura gute ingene isukari ibura, ingene ibitoro bibura, ingene isima ya buseka ibura ku biciro byashinzwe na leta, mugabo wayirondera kuri magendo ku giciro 3 4 5 gacu kirongo, bigenda gute? Ni kibazo ko babwira rero c'umwina c'umunoho c'indandende. Abo bantu rero badahawe ikibanza cabo, mwe mugama mubakomera amashi, baza bicara imbere muca mubaha ikibanza, mumenye yuko abo bantu sabakunze guna basi b'igihugu naba, kuko barabizana aho kuhabwa abantu gacha babinyegeza bikaca bigurishwa amafaranga menshi. Nico gituma tutumva igituma umushikiranganje abije batavuga, kubera ko atavuga, kubera ko adatanga inyishu. Ico ni ca kabiri. Ca gatatu gikomeye ni ikintu kijanye n'umwimbu, kugwiza umwimbu. Umwimbu mu gihugu iyo utahari haba ibibazo. Donc la production, umwimbu biragaragara neza kuko haca haza ya principe bita la loi de l'offre de la demande. Uno munsi nta mwimbu uhari. Ivyo rero bica biza gutora umuti mu byo twatanze ngaha. Ikigira kane arico cyanyuma, mugazi byo vyonyene, byo mu byumve sico cyonyene, nuko tudafise ibintu dushorera mu makungu. Igihe rero igihugu idafise ibintu gishorera mu makungu, bane ba mama mumenye yuko ari ingorane ikomeye cyane. Urumva nibishotse mu makungu, ndabakarorero ibintu bijanye n'inzahabu cyane ubundi butare bishotse mu makungu, amafaranga ntagaruka. Mwese murabizi, abatware birirwa baridoga bava ko amafaranga atagaruka. Nayaje ngaha kubera wa mwino no kuyikunda aca yigira kuri marché noir. None iyumvire nk'ubu dolari kuri marché noir rigugwa mu marché officiel rigugwa ibihumbi 3 hafi, mugabo marché noir rigeze hafi ku bihumbi 8. None kandi igihugu gifise inzego, dufise iperereza, dufise igipolisi, dufise administration, twebwe abanyagihugu turahari. None bipfira he vraiment? Bipfira ibi bintu. Twumvikane tuvugana ukuri, bipfira he? Jewe rero mbona yuko kandi twese niko tuvyumva, natwe abanyagihugu bose bavyumva gutyo, hariho akagwi k'abantu bafise ingufu, apana bari bo bose ibi bintu bariko barabikamisha. Tuvugisha ukuri kuko biba byaratoye umuti. Inshuro tumaze kuvuga, none tubwira abantu batumva, amatwa zibiye bimeze gute, biragoye gusigura by'ukuri. Naha rero twebwe tubona yuko tudatukanye, kuko byo si byacu, mugabo umuntu ugomba kumubwira ukoresha icyakintu twita mu gifaransa la franchise. Murabizi la franchise c'est le contraire y'ikintu bita la glorification des émotions, kunezereza ibigumbagumba. Twebwe tubwiza ukuri abantu bavyumve. Umuntu arashobora kuguma neganega aho yaneguwe, yibaza ngo ariko akora neza mugatari ko akora neza. Nico gituma la franchise, kubwiza umuntu kuri ari ikintu gifasha cyane ku muntu agomba kumva, ariko no ku muntu agomba guhinduka, kuko ari umuntu atagomba kumva kandi atagomba no guhinduka. Rero ndabifatiye kuki cegeranyo twagize, dufatire kubiharage mwaya mezi ane yonyene.
byaduze ibice 35 n'uduce 4 kwijana. Ibigori ibi byumye byaduze 55, ibiraya byaduze 31, ibyo bita move, ibyo bita jaune byaduze 57, inyama zifise amagufa zaduze 60 kwijana, inyama zitagira amagufa zaduze 76 kwijana. Amavuta yitwa Golden yaduze 60 kwijana. Amavuta ya Savonoro yitwa Cookie yaduze 184 kwijana. Ifarini murantunga sifarini ni amata ajya yifu nido amagarama 400 yaduze 23 kwijana. Amazi kinju yaduze 36 kwijana. Icyitwa Kibe Magi 61 n'ibice 9 kwijana. Mayoneze yaduze 90 n'ibice 7 kwijana. Breba yaduze 53 n'ibice 8 kwijana. Umunyu n'ubwa mbere kuva Burundi bwitwa Burundi umunyu duze n'ubwa mbere. Umunyu waduze 120 kwijana. Hanyuma ibitoro, aha rero murabizi ko kugira uronke igitoro make no gihugu ari kibazo. Aha rero igitoro twafatiye kuri barye babivoma mu mastation bagacaza bwitana za parallel. Murabizi neza ko ari amasoko ubuyaje ya soko bita ngo niyo mu mbega aha mu cyo twahita ngo iki abahibu Nyamitanga. Twafatiye ku isoko mu Nyamitanga, ubu ni officiel mwese murabizi. Iyo soko y'Nyamitanga mugasi Nyamitanga gusa ni henshi. Iyo soko y'Nyamitanga mu mezi anaheze iritero kimwe bitanga mbago ari kibuni iritero ni nusu cyagugu 2018 ubu kigwa 30. Hanyuma isima ya Buseko yaduze 33 kwijana. Isima yitwa Dangote yaduze 55 kwijana. Isukari yaduze 185 kwijana. Ibifumbire murabizi neza ko ikintu bita ifumbire ari byo biri mu bintu bituma ibintu umwimbo uboneka mu gihugu. Uno munsi mu gihugu cyose aba ibyo bimwe bita gupirika, no kuvuga ifumbire bashira mu bigori cyangwa mu zindi buto ziriko zirakura. Ubu no munsi iyo fumbire igugwa kuri marché parallele yaduze ifumbire yitwa Imbura yaduze 125 kwijana n'ibice 8. Inzahabu igarama y'inzahabu yaduze 316 n'ibice 6 kwijana. Hanyuma ifarine y'ingano yaduze 23 kwijana. Umukate waduze 100 kwijana. Aho ni mu mezi 4 muze murabiraba neza. Razwari kanyuka kubuntu bwanwa ibyo bintu n'ivyahora biduga, nukuri n'ivyahora biduga byaduze 100 kwijana. Nukubivuga abanywa inzoga muzorabe cyewe ntazonywa mugabo ndavyumva babivuga. Bavuga yuko mu bubare baba bifise ari zaduze ku 36 kwijana. Iyo ni Amstel ku isoko parallele. Hanyuma Primus yaduze 36 kwijana. Ifana yaduze 56 n'ibice 2 kwijana. Gukotesha imodoka murabizi neza yuko abantu benshi bakotesha baba baja ku maziko baba bahehe bimanza yaduze 200 kwijana. Hanyuma iyo ni voiture ntuze imodoka double cabine izi zisanzwe yaduze 233 kwijana. Hanyuma gupanga
gupanga twafatiye ku mpano zenya urumva n'ibiciro twagiye kurondera dufatiye ku byo Istebu yari yagize mu mwaka mu mezi ane aheze. Twe tugenda kuraba ibiciro bihari ubu. Twasanze hajya bita standing tugo twagize ya moyenne, twasanze inzu isanzwe chambre na salon yaduze 100%. Hanyuma niya de chambre na salon nuko nyene niko byagenze. Ariko inzu ifise 3 chambre yo yaraduze cyane, aho kuduga 100% yaduze 150%, dufatiye ku mantu zenya ku matohoza twagize. Hanyuma ibijyanye no kwiyunguruza, aha tuvuga ku bintu byo mu gisagara no mu gihugu hagati. Ku bintu byo kwiyunguruza dufate nk'umuntu avuye ngaha mu gisagara agenda mu Kanyosha, uno munsi taxi ni 50. Abamuze kuzifata uba wihuta, mugabo ubu bagiramwe byo guterateranya, mugabo navyone byaraduze. Twasanze rero iyo transport yaduze 100%. Hanyuma ruguru ibintu byo kwiyunguruza ruguru, ugize imana ukaronka imodoka, usanga amafaranga yavuye yari nko kuri rimwe ashaja kuri kabiri. Donc ni 10 simple double kubijanye na transport à l'intérieur du pays. Ikirato, umuntu agiye kugura ikirato gisanzwe bijya bya occasion byaduze 150%, ufatiye ku biciro byari bihari mu mezi ane aheze. Hanyuma gashati gasanzwe, kajya gasanzwe nk'ishati yaho uri kugura 25, ubu uyigwa 50, nukuvuga yaduze 100%. Ibi bintu rero murabona neza yuko atakintu na kimwe mu bisanzwe cy'ubuzima bw'igihugu. Iki kimwe twita l'inflation généralisée canke la hausse des prix généralisée mu majambo yumvikana. La hausse des prix généralisée, sinzi umukozi mwe twavuganye no munsi mu gatondo acambwira ngo rega ngo biharage ngo byahora kugwa 3,500, ngo mugabo ngo uno munsi mwindi ngo babishize ko turu wasanga bya 3,800. Sinzi ko ari ivyo nivyo je n'ivyambari ngo byaduze kuri 3,800. None twe ndabisubiyemo ndabigarukeko, turafise inzego imbere umushikiranganje w'ubudandaje, none ariko akoriki nafuma atanga imihoho basi tubone ko yabaye umuntu avuga ati jewe n'ukuri byananiye ndemeye, atanga imihoho hanyuma tubiheze byigwe, canke leta yose itanga imihoho kuko nivyijejwe tumvikane. Erega ni courage jembi buraya, iyo umuntu bimunaniye kintu cyerekana ko ari umugabo atanga imihoho akerekana ko ivyo bintu byamunaniye. Kuko tuvuze gutanga imihoho ntituvuze ko igihugu kica kibura, bafuma bagaruka, mugabo bakagaruka bavuga bati tuzanye amaraso mashasha, tuzanye ibindi vyumviro bishasha. Niko bigenda. Mugabo rero iwacu biragoye kubera icyo umuntu akurako, kubera kiya kintu bakurako bafungura bica bigora. Rero nukuri twagomba mu ncamake tuvuge ibintu tubona yuko leta yokora kugira ngo ibi bintu bihagarare. Ntitubwira leta gusa, natwe turibwira. Ubwa mbere icyo twita resolution à court terme, we tubona yuko imbere yuko mvuga ibyokorwa nagira mbanza mvuga ikindi kintu gikomeye. Ibi bintu bijanye n'izimba ry'ibintu birafatanye cyane n'ikintu bita amadovize, amafaranga ava makungu. Nabivuze mu mvo za mbere, navuze ko ari ikibazo kijanye nivyo twimbura,
nababwiye yuko ibi bintu igituma biduga bibura gutya nimvo zibiri nyamukuru, ni kibazo c'amadovize, kena ry'amafaranga y'agaciro, ni kibazo kijanye n'umwimbu muke. Nivyo bintu bibiri. Akacazigira gatatu rero, ba bantu b'umwina bafise inguvu n'udukeya tubonetse baca twigarurira kugira ngo batunge abandi bahwere. Kuko murabizi mu kino gihugu no munsi ntitugira ikintu bita classe moyenne. Classe moyenne wese murabizi. Classe moyenne ni ba bantu bashobora kuronka kimwe twita les 4 besoins fondamentaux de l'homme. Bisigura iki les 4 besoins fondamentaux de l'homme? Ni gihe umuntu ashobora gufungura bitamugoye, agashobora kuronka kikumusaba bitamugoye, agashobora kuronka gahuzu kameshe yambara bitamugoye, agashobora no kwivuza bitamugoye. Erega arico nibagiye. Ibintu vy'imiti. Uno munsi mwari muzi yuko babantu cyangwa bafashwa, abantu bafise mituwele uno munsi ntashobora kwivuza kuri mituwele ngo arondere umuti. Ndabeshe simbeshe. Ewe, ndabeshe abamenyesha makuru. Niko bimeze uno munsi kugira mituwele. Je ndazi umuntu yahevye akazi mu rwiheze yahora akora muri education. Uyo muntu yagiye kuvuza umwana wiwe. Avuga ati je umushahara wanje mpembwa 350. Agenda kuvuza umwana acabura ingene acabura umuti. Ararondera umuti wose arabura kuri mituwele. Ugiye barekana mituwele ntibawuguha. Mugabo uvuze ubanza kuvuga uti ni mu muyo muti. Hanyuma ukashizana mituwele mu nyuma. None mwe mumva ivyo bintu bishoboka vyumvikana. Abantu bivuza bamwe bafashwa bagwaye mu mutwe kwa Rojane. Uno munsi barahagaritse. Sinzi ko ivyo mwari mubizi. Barahagaritse kubavura ngo leta yoheraniye amafaranga menshi nibabanze babarihe. Aba solidarite uko nyene, mitiwele uko nyene. None mwumva ico gihugu turimo kimeze gute? Ico gihugu turimo kimeze gute? Abashinga amateka barihe. Ndasubiye kubaza ndasubiye guhamagara. Abashinga amateka barihe. Barihe. Ujya mu mushinga amateka ndaziye. Mugabo rero muraraba neza. Jewe rero ico nagira ndababwiza ukuri. Bantu b'Imana shengero muri hano. Ingingo 39 y'ibwizwa shingiro. N'izindi ngingo nyinshi bimwe bita bimwe y'ama convention Burundi bwasinya buravuga neza duhere kuri ya Pacte International relatif aux droits socio-économiques et culturels. Iravuga ivyo leta igomba gukora n'ingene igomba kubikora. Kirazira mu gihugu ko hari umuntu abaho adashobora kuronka ivyo akenera hari leta. Kirazira. Iyo ni declaration igihugu casi n'amasezerano igihugu casinye. Iyumvire abantu badagishobora kwivuza. Mwumva ivyo bintu bisha bigenda gute? Kuko ndako ndava ko mu gihugu atakintu bita classe moyenne kikibaho. Ata classe moyenne iriho rero. Navuze ibintu bigize classe moyenne bica bigora ingene abantu bashobora kuteza kuduza umwimbu. Umwimbu ntushoboka igihe abantu batariko barakora uko bagomba gukora. Nagira mbaze mbega harabo kuri televiziyo y'igihugu cyangwa radio y'igihugu bari ngaha? Harabahari? Nukubera batwatokwemera ko bicishako. Nico gituma batazi. Mugabo n'ubu ndabisubiyemo. Bajya ntibakorera president. Bajya ntibakorera umushikiranganje. Bajya bakora abanyagihugu kuko ndabigarutseko. Bajya bahembwa amakuru n'amatagisi yacu y'abanyagihugu. Ziba vyumve. N'umukuru w'igihugu n'inzego zose zihembwa amakuru n'amatagisi y'abanyagihugu. Twebwe turafise itegeko n'uburenganzira bwo kubabwira ikitubabaje. Turafise ubwo burenganzira. Kuko hari igihe abantu batavyumva canke bavyitiranya. Rero jewe nibaza yuko tugomba gukora ibintu vyose bikwiye kugira ngo iki gihugu kive muri kano kaga turimwo. Le pays est en crise. Il faut ko tuvyumvikana. Igihugu kiri muri crise économique. Igihugu kiri muri crise économique. Iyumviye tugira tumare imyaka 2 imyaka 3 abantu badashobora kuyunguruza. Abantu badashobora kuzana ibintu. Mundu guheze je naronse umwavu mukeya w'abantu turiko turafasha ruguru kugira ngo ibintu byo gusaba bivemo. Uyo mwavu nagenda babwire ko twaronde ingene tukura
mu kibanza urimo kugira ngo ushikire turabura kopo turabura imodoka yahora iriho amafaranga 50 kugira ngo bizane twayishije mu 500. none mu ibintu byogenda gute? Nico gituma dusavye abashinga amateka, dusavye inzego ikindi naco umuhuza. Mbega umuhuza ari yagiye umuhuza yagiye he? Mugani murabe remission z'umuhuza ajeje gutora umuti w'ibibazo hagati y'abene gihugu na leta. Umuhuza ari c'est pas possible ivyo bintu. Erega nubundi nagiye ndavyibutse zijya modoka bagendamo bijya bitoro bakonsoma ajya amafaranga bafungura ajya amazu barimwo n'amakori n'amatagisi y'abanyagihugu ndabwirutseko bavyumve ndazi ko ibintu hari abantu bijya mu matwi mugabo nta kundi nukuri jewe ndabisavye nubu ndasubiye gusaba nibadufashe bumve yuko ibintu bitameze neza. Mwese ndisuri nta numwe bitagoye kugira ngo ashike ngakiretse uba ngaha hafa, nta numwe bitagoye gushika ngaha. Ibi bintu rero nukuri ntagira abantu bizanamo politike y'abagomba ibibanza, nta politike irimwo, ni ibintu by'ubutunzi. Ibintu by'ubutunzi nabyo ni scientifique ibi, nta politike irimwo. Kuko hari abantu bashaka kwizanamo politike, twebwe nta politike turimwo, turiko tuvuga ibintu biraba igihugu. Rero mu ncamake ibintu tubona byo gukorwa, ubwa mbere umukuru w'igihugu nabaza atabaranye akure berbe mu biro byiwe ayisubizaho yahora yigenge, kugira ngo n'utudovize duke tuhari dushobore gutangwa hakurikijwe amategeko, ntibize biratwagwa n'abifise gusa, kuko nivyo bihari nivyo tubona. Ico ni cyambere. Kigira kabiri nuko amafaranga yose hari y'amadovize yotunganywa ku buryo bugaragara, tukamenya bayaronse bakaba publiye. Abantu baronka amadovize ni ba publiye bamenyekane, kubera iki babanyegeza. Murabona Sopebu iriko yatanga igitoro, iravuga itonaka yaronse igitoro, abantu bagende banyu. Station naka yaronse igitoro, ni bagende banyu. None habuze iki kutubwira amafaranga dufate abagiye kuzana igitoro hanze baronse n'abayaronse abari. Kugira ngo tubikurike habuze iki. Erega ni question de la transparence et de la redevabilité. Nibabipubliye kuko biri muri bya bintu twita gukora ku mugaragaro. Batabipubliye ngo bavyerekane, bica biboneka ko hari ibintu banyegeje bariko barondera gusahura. Ikigira gatatu tubona gikwiye gukora nuko abantu baje mu mamisyo hanze, nukuvuga zijya ngendo zigirwa hanze, nuko bozigabanya hakagiba ingendo bateza kutubwira ibintu twarose mu nyungu. Twumvikanye nuko abatware kujya bashaka kwa aeroport n'abandi bose bodufasha baratubwira ingendo bagiyemo, kuko n'uburenganzira bwacu n'ubu ndabivuze, kugira ngo izo ngendo tumenye ko ari ingendo by'ukuri zigira akamaro igihugu, ntibibere ibintu byo kwizungurukira gusa. Erega n'abane nibagiye mu mbabarira abanyamigambwe bari hiye. Dufise abanyamigambwe bagomba guhagarara ibi bintu bakavuga, bakotsa igitutu n'amashiga amateka, bakotsa igitutu leta, bakotsa igitutu inzego z'igihugu, kugira ngo ibi bintu bitore umuti uroroshe cyane. Mugabe ikintu kibibuza ni inyungu zaho wik'abantu. Ikindi tubona gikwiye gukora nuko leta yokora ibishoboka byose iyi soko y'amadovize yo mu kinywabi yovaho, kandi ugira ngo byo biroroshe. Leta yonyene abari muri yo babiri muri byo nibabivemo, bari kudandaza. Burya bovamwe ndababwije ukuri, isima niyo subira kubura, naho yobura yofima izima mugaye kaboneka. Ibitoro nuko nyene haba hari bike mugabo hakaba transparence, kuko ikintu kigora nuguca bakorera mu muco. None ninde yoza kuvugisha umugeneral ariko aragira byogenda gute? Burya bweza ko byoshoboka, eka bica bigora kwere.
ikindi nacyo mbona gikwiye nuko leta yokora uburyo n'ubuhinga amafaranga aya twaza kuronka nuko hoboneka ikintu twita un système rigoureux de rapatriement, kurapatria amafaranga. Murabizi neza ko ibintu byose dushora nk'inzahabu amafaranga atagaruka. Hari ikindi gikomeye nuko muri leta bokora ibishoboka byose bagasaba ideni ry'amamiliyoni amajana 5 y'amadolari, 500 millions de dollars. Igihugu byandika ibicana kiretse abagihagarariye badafise capacité n'inguvu zo kugira icyo bita negotiation. Nibarondere abantu n'ibihugu bashobore kutugurana ayo mafaranga kugira ngo dushobore kwikenura ku bintu bimwe bimwe. Ico kintu jewe nibaza yuko nacone cofasha. Ivyo nivyokorwa ubunyene ubudari media ubu byo bikozwe ndemera neza nuko babaye transparent nk'uborondera iryo deni y'imiliyoni amajana 5 hanyuma bagaca bashiraho uburyo bukwiye bwo amafaranga atunganywa neza. Jewe ndemeza neza ko takituro cyosubira gukena ubu uya kuko acaba un système de rotation. Hanyuma uwo mwanya nawo tuzo turarondera amadovize yacu mugabe ivyo bivana nuko habanje kubaho byo bintu bita transparent redevability twese tukaba turi mu bwo bwato. Ivyo bitabaye bica bigora. Amwaye terme no kuvuga muri kazoza tarakakure mugabo kandi ataraka hafi nuko igihugu cogerageza ko investisa gushira inguvu mu bintu bituzanira amafaranga y'agaciro. Aho tugomba kuvuga dufate nk'ibijanye n'ikawa, ibijanye n'ebo by'amavoka kuko amavoka sigaye akomeye cyane, icayi, ipampa, ubutare n'ibindi. Ibi rero byofasha cyane. Mbere nari nibagiye n'abazana imitahe mu gihugu, aba diaspora, abarundi ba mu makungu, ibijanye na tourisme bidukikije. Mugabe ivyo byose kugira ngo bishoboke hagomba kubaho ico nita le climat favorable des affaires, ku buryo umuntu aje gukora ibintu vyiwe ataca yirukwako atagira ingorane. Ivyo rero byoshobora gufasha cyane. Ikindi gikomeye tubona gikwiye nuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo habeho bya bindi bagire kimwe bita acceleration yo kwinjira, no kuvuga bakoresha ingufu n'umwanya muto wo kwinjira muri ITIE. ITIE ni Initiative des Industries Extractives. No kuvuga ni ikigo gifashe, ni ikigo cy'ibihugu gifasha ibihugu kugira ngo bashobore gutunganya neza ibintu bijanye n'ubutare. Ico cofasha na cone biramutse ivyo bintu bigizwe. Hanyuma kandi bashire mu ngiro bya bikoresho byo bitareze uti bya CRGL byerekana ukungena ubutare buri mu gihugu bushobora gutunganya. Uburundi bwararatifye, Uburundi bwarabishize ko igikumu, mugabe ingorane hari ni imwe. Leta n'uno munsi ntarakimira mu ngiro kuko harimo bita traçabilité minière. Mugabe ivyo byose no ndabivuze intambamye niziye nuko babiri mu abantu bakomeye. Hanyuma kandi usanga basuma ari bagomba gusoma imbere y'abandi bagacagira inguvu, hanyuma ibintu by'igihugu bigaca bibura kibahagararira. Iyo niyo ngorane nyamukuru ikunda kuba. Hanyuma nuko leta yo kwakserera yo kora mu maguru mashasha ibiganiro hagati y'abafasha Burundi nayo. None nk'ubuje no babaza kubera iki
FMI yaratwemereye amafaranga uno munsi hamaze kuba deblocage rimwe amakuru dufise, ayandi yose n'uno munsi byaranse yuko ayo mafaranga aba debloqué. Mugabe ivyo murabizi neza ivyo bafatira ko bajya abantu Banki Mondiale na FMI bafatira kuki n'abandi ba partenaire ikintu bita intwari bereye, la gouvernance et la transparence. Uno munsi rero twe makuru dufise nuko ajya amasezerano bagiranye mwese mwabonye ashobora guhagarara umwanya wari wo wose. Kubera iki? Kubera hari byo leta yoba itigeze ikora barayisabye. Twebwe turakeneye umuco kuko nunda bisubiyemo, turakeneye umuco wukungene ijya convention FMI na leta bagiraniye igito bitari kuraja mu ngiro. Hari ingorane nyabaki, hari kibazo nyabaki, turabikeneye kuko mu bintu bituma amafaranga ataboneka nico kirimwo. Hari abantu bavuga ngo igihugu nizotezwa imbere n'abazungu ngo nigizwe, nivyo ndavyemera nanje mugabo nagenda bibutse yuko inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Uburaya iyo batagira ikintu bita plan Marshall, uyo Marshall yari umushikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi muri Etazini, iyo atabawe Uburaya n'uno munsi niba burageraho bugeze uno munsi. Nukuvuga rero nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo ashobora gufashwa ntibibaho, ahubwo wowe ufashwa ni wowe ugomba kwiga ivyo bagufasha ingene ubikoresha. Kuri kubigenda rero ibi bintu birakomeye navyo kandi birakeneye umuti ukwiye. Ikindi nagomba kuvuga ni kubijanye n'imigambi ya kazoza a long terme, kuko ivyo vyose biri mu bintu bifasha kweje dushobora kuvuga kugira icyo no kwita esperance cyangwa espoir, ivyizigiro n'ivyizero. Ubwa mbere nuko murazi ko hariho ibintu by'ama contrat minier biri en vue. Ngubu hakwiye guca haba acceleration y'ibintu bijanye no kusinya no kurokrita mu buryo transparent firme cyangwa societe yo ko exploiter nikere n'ubundi butare. Mugabe ivyo tutaragira ingufu na administration ikomeye ntibizokunda n'abantu batarabasuma byensi. Hamwe n'ico nuko agomba kuca haba kandi no gushiraho ya societe bita raffinerie yo ca ihingurira ubutare ngaha nyene, hamwe rero n'ivyo gushiraho amabarabara y'indarayi. Kuko byose ni ibintu bijana mbere n'imiyaga nkuba electricity, ivyo bitabaye ntibiheza ngo bishoboke. Mugabe ivyo kugira ngo bikunde nuko biba habanje kugira kwigwa neza, ko bitizwe neza bica bigora. Ikindi naco mbona gikwiye nuko ibintu turiko turavuga leta ikigira ikintu bita un plan d'action opérationnelle kugira ngo bije mu ngiro. Kuko tuma tuvuga ibintu muri leta baravuga ibintu bagira ibitabo, mugabo bikaba ibitabo biherera mu ntuze gusa biherera mu bubati. Ivyo rero bishobora kudufasha na gatoya aho byari kubijanye n'ubutare kugira ngo ubutare bushobore kuboneka. Kubijanye na inflation nukuvuga iduga ry'ibiciro rirengeje, tubona yuko ubwa mbere nuko muri leta bogerageza uburyo bwose bushoboka bakagwanya ibintu by'amakomisiyo biragisibije les commissions, kandi amakomisiyo usangwa atwagwa n'abantu muri leta bonyene indani n'abandi barabikorana. Ivyo ifo ko bakora uburyo bwose bikavaho kuko bica biza kuduza bitavuye bica biza kuduza le prix sur le marché. Ikigira kabiri kugiye gukogwa nari nakivuze mugabo ndagisubiremo nuko leta yorondera ideni mu maguru mashasha kugira ngo
iryo deni rize gufasha, navuze rica riza gutora umuti w'amadovize kandi rica riza no gutora umuti wo gustabiriza ibiciro, gukuraho l'inflation. Ikindi tubona gikwiye uno munsi nuko leta umpere ku mukuru w'igihugu, ko narimwe ndamaze kubona ko tubihuriza kwico kintu nawe, nuko bose baheba kudandaza. Tukibona abadandaza muri leta, tukibona abadandaza b'abasirikare, tukibona abadandaza b'abapolisi, menya yuko ikintu bita l'environnement défavorable des affaires idashoboka. Nishoboka. Abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandazwa. None ndababaza, none umuntu nyarukoti aza kudandariza hamwe n'umugenerale n'umushikiranganje n'umuki bigenze gute? Ntibikunda. Ntibiza ngo bikunde. Ivyo rero bintu mu bintu biteje ikibazo. Ikindi tubona gikwiye nuko ibintu bya monopole nko mu gisoda nabonye bari babigize neza, aho muri region baca bahamagara nk'umuntu, abantu bose bari mu iyo region bafise ibintu bakabitanga kandi bagira appel ouvert. Nivyo rero nibibe kuburyo ibintu byose abantu baronka ibintu babipubliye bamenyekane kugira twavuze ko abantu bahabwa amadovize bagomba gushika kwibarabara, abantu bose bakabamenya kugira tubakurikirane turabiyo bija n'ibindi babigire gutyo. Batabikoze bino bintu twemeza neza tutihenze ko abategetsi ari bari muri ivyo hejuru, nibabashire ku mugaragaro babamenye. Reka ndababwira ikintu mutari munsi, mbe mari mutse ko muri tribunal de commerce no munsi urazi imanza ziriyo z'abantu bagenda binyegeje inyuma y'amasoko n'ibindi, baza kuburana ngo barataza amafaranga mugabo ntibaboneke baciye kuba kuri bamwe bitwita les satellites. Mwari mubizi? Genda mubaze mwese mu tribunal de commerce murayizi, mubaze imanza ziriyo no munsi ingeri zarizo nabo bantu, ukabona umuntu kweri mugabo bavuga, urumva izo manza zizajyari iyo babakuye mu bibanza barimo, acavuga ati reko atahigira ingufu jaca nyitwarira hehe, agaca atwara byose. Rero dusaba yuko byose byoshwa ku mugaragaro. Mumbabarire ni byinshi mugabo jewe mbona ko byari bikenewe cyane. Ikindi naco nuko leta yosubizaho ya ngingo yo gukuraho amatukutuku, amakinga n'amamoto, bayikureho kuko regenda babwire ko bijya bintu biba mu Burundi honyene gusa kwisi. Genda umuntu agenda isi nta namwe kwisi ndabona afatwa ingingo nkaziya zitiyumviriwe, ndabisubiyemmo ijya ngingo nigeze yumvirwa na gatoyi. Nibakora ibishoboka byose ijya ngingo isubigwemo, kuko bizoza gufasha ibijanye nuko abantu biyunguruza. Ikindi naco nagomba mvuge nuko leta yofata ingingo y'ukura kwa matagisi ku bintu biza mu gihugu, mugabo kandi haca haba nico kimwe no kwibi by'amamoto, hagomba kuca haba ingingo ruhasha ku muntu arenza amategeko kwa hanwa. Nibi rero by'amagizonation ucu usanga bagize amagizonation acaba profiter par abantu babitwa ngo nabategetsi. Ivyo bintu rero canke abadandaza ni vyiza rero yuko haca hafatwa ingingo zukungene bica bikingwa. Ikindi naco tubona gikwiye nuko ku bintu bijanye no kuzana ibitoro no kubidandaza, nuko boreka nubu turabisubiyemo babe publier ivyo bintu, be publier kuko nibaza ko ari ikintu ciza cyane. Bibaye publier abantu baronse isoko bamenyekane, tumenye abari bo n'ingene barironse, kubera ko babigira akanywa babo. Ibintu byo gukorera mu rufuri bituma ibintu bitagenda neza. Ikindi tubona gikwiye nuko leta yotora umuti mu maguru mashasha w'ikibazo c'ibitoro. Ikindi canyuma mwibi bijanye n'ivyo kugwa mu maguru mashasha nuko leta yoko ibishoka byose ikadisponibiliza ikitwita ifumbire, kuko ifumbire ritahari nta mwimbu uzoshoboka, ntibikunda kuko isi isa niyatitutse. Ikindi naco ibi ni vya akuru terme kujanye na inflation, iduga ry'ibiciro. Amu wa terme ni kintu kimwe cyane twavuze, igihe cyose mu gihugu cy'u Burundi hatazoba hari ikintu bita classe moyenne, ni kuvuga abaje abantu bari hagati na hagati,
hakaba hari akagwi k'abantu batunze cyane n'abakene bagose, hazokwama hari injyane n'ibibazo mu gihugu. Arico gituma dusaba leta, kandi jewe nico miriti ibi byose nkora nabo turi kumwe, nuko twipfuza yuko hava ubusumbasumbane mu bantu, iki twita les inégalités sociales. Iyo mu gihugu hari ikintu bita les inégalités sociales, akagwi k'abantu bakeya batunga cyane n'abantu benshi bakena gose, nta mutekano, nta mahoro, nta butungane bwa mw'ico gihugu ntibishoboka. Abantu bariko barahendana. Rero mu ncamake twifuza ko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bikunde. A long terme, ni ukuvuga muri kazoza ka kure, nuko leta yokora ibishoboka byose hakaba kimwe bita la satisfaction des besoins. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko twifuza ko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bashobore kuronka ibyo bafungura. Mu Kirundi baca umugani ngo munda harara inzara hakazinduka inzigo. Iyo umuntu ashonje cyangwa iyo bamwe bariko barafungura, ega n'abari twagora kumwe mu mugambwe, dufata bari kumwe mu mugambwe, bari kumwe cyangwa bari kumwe mu idini, wowe babona ubayeho neza, uri nabo bakabona abayeho nabi, ega nabo bariyumvira baraza ubwenge, bibaza ko abantu ivyo bintu bizobanezera, ntibizobanezera na gatoya. Oya, nico gituma bagomba kuronka ikintu bafungura. Ivyo rero nta wundi muntu abikora atari leta. Navuze byinshi sinzi ko nobiheza, reka turabadokuma kuko ni byinshi cyane twavuze, kugira ngo turabe ko twotanga ibintu vyokugwa byinshi bishoboka kugira ngo hashobore kuba ibi bibazo turi mu shoye kubivamwo, kuko tutabeshanye turi muri crise no ndabisubiyemmo, crise tubona kwigoye. Hari abava bavuga bati mbega kutakwereka mutavuze ibintu by'imishahara. Ndababwiza ukuri mu bintu by'ubutunzi, imishahara ntushobora kuyiduza yonyene utadugije umwimbo. Haca haba kimwe twita la dépreciation monétaire généralisée. Hari abantu bamwe baduza imishahara, jewe sindi mwabo, kuko boyiduza mukwenda bakayiduza. Iyo inflation mubona uzocuza gusuma wikoreye umufuko w'amafaranga, kandi nayo utashobora kuronka. Nico gituma ahubwo twese twoharanira ko twodwiza ubutunzi d'abord, hamwe kubukingira. Ivyo bintu bibanza biboneke, vyoheza bikadufasha cyane gusumba. Nico gituma rero niyumvira neza yuko ntorinda kuvuga ibintu byinshi, mugabo nagira mvuga ivyokogwa, ivyo dusaba n'amashinga amateka natwe bw'abanyagihugu. Ubwa mbere dusaba abashinga amateka n'abakibuza amateka ko buva mu gacerere barimo, nyamba mu vy'ukuri bazi bemera ko batowe n'abanyagihugu, bave mu gacerere barimo, batanga ijambo twofatirako bazoba bakoze. Erega hari kimwe ndababwira, mbega mwe muri buko witwa Fabiano Bakijyanira, nari yari umushinga amateka wenyene, mbega yaravuga wenyene kandi tukumva wenyene mu namashinga amateka amajana na 100 akavuga wenyene. Namwe abashinga amateka umwe wese ndabawe ku giti cyanyu, umwe wese bidakunze ko urongoye n'amashinga amateka no bakorana bavuga, nibagerageze bonyene umwe wese giti ciwe avuge, aseruke, atanga ivyokorwa, nta kritike gusa. Oya, atanga ivyokorwa, hanyuma yaje kubikora ntibabikora nkuko turiko turabikora, byoheza bigafasha gusumba. Hari byo ngira nsabe twebwe abene gihugu. Ubwa mbere nagira mbere kuri leta, naho nayibwiye nibige gutubikwa vubi, ntitubone bagendera mu modoka zibitangaza mugihe abanyagihugu bariko barahwera. Murabizi wa mugani uri muri Bibiliya bavuga ngo ugomba kuba umukuru w'abandi nabanza be muto. Ikindi kigira kabiri kandi bagereranya umuntu atwara abantu nk'umwungere n'intama arongoye. Umwungere rero keshi ntaje inyuma, aje imbere intama zikamukurikira. Hanyuma kandi si ngomba ko abantu bitwa ngo bari imbere y'abandi tubone bafise ibiyega ibitayega, bafise ibintu birenze mu gihe abanyagihugu bagowe. Mwari mutiko base kwerekana ubutunzi bwabo, baraze kwerekana ubutunzi bwabo none ndagenda bisubiremo.
bazi kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera ko abanyagihugu tubabaza la redevabilité. Rero nibemere ubwa mbere bifate ruto, bambara impuzu zizimbutse pourquoi pas, bagendera mu modoka zizimbutse pourquoi pas, ega birashoboka, baye mu mazi azimbutse birashoboka, kugira ngo twese tutugire rimwe kandi batubera akarorero. Jewe ndemera neza ko vyose bizoshoboka. Ivyo nivyo bari imbere y'abandi. Kuri twebwe abanyagihugu rero kumenya ko ndavuga nuko bo kwigora. Abagabo benshi ruguru ku mabarabara agenda kunda gucaho ntibagikora, birwa kwibarabara, benshi bibera kwibarabara mu bubari. Ubu mwakino gihugu ibintu bikomeye bihambaye ni bibiri, n'ububare n'amashengero, nivyo bintu bikomeye. Kandi ivyo bintu bibiri c'est un signe, c'est un indicateur de la pauvreté intellectuelle. Ahantu hose mutogene murabe ku isi hose, ahantu hose bashize imbere ububare n'amadini. Jewe ndi mu Pentecote kwera kandi mwidini, mugabo sinemera na gato, je sinemeranya n'umuntu atabwira abantu gukora ngo basenge kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa gatanu batariko barakora. Bibiliya iravuga neza yuko umuntu ari yatakoze bari gisuma kibandi. Rero tuvugana ukuri, abarundi nibaje ku kivi bakore. Ivyo ndabibabwiye nk'abarundi. Twe turagenda ruguru ukaza gusanga n'abagore gusa baje, abagabo bagiye hehe? Nibaje ku kivi bakore. Ivyo bintu vy'ububare jewe ntwara nofata decision ko atakabare ko kusura kugurura saa 11 cyangwa saa 12. Nibugara ubwo bubare bwose abantu baje ku kivi. Kubera iki? Abantu bugurura ububare ku murango riva abantu bose babona. Nibugara ububare mugabo bazigende bacho batubwira, je mwana ndabivugana nabo bavuga ngo rega ngo madini ngo badasenze imisi yose ngo bugare batubwira ngo tuja dusara. Nivyo batubwiye ngo boco basara ngo boco bagwara mu mutwe. Mu ruhande rumwe birumvikana, mugabo niyo uri ku kazi nahone uburi kurakora, uburi ko urashobora kutagwara. Rero abantu bitwa ko bari imbere y'abandi abakuru nibadufashe bafata ingingo zibereye kugira ngo abantu baje ku kivi. Ico ni cambere dusaba abanyagihugu. Ikigira kabiri tubasaba nuko abarundi batokwemera kumenyera ibintu nk'ibi. Ne faut pas vraiment habituer à une telle situation. Igihe situation nk'iyi uyimenyereye nukuri nababwije ukuri ntayuvamo. Ucuca kimwe twita muri coaching zone de confort. Murabona ingurube yibereye mu byondo, ingurube yibereye cyangwa ifi yibereye mu mazi, andehoro y'amazi cyangwa andehoro y'ivyondo ku ngurube yumva ko atamundi buzima bubaho. Nibi bintu rero by'ibibazo tubimenyereye ngo tubimenyeye nenda bahakaro gasanzwe. None kuva mu kuva muri 2022 atagitoroka ihari. Ntubona ko twabimenyereye. Ubona ko twabimenyereye. No faut pas kumenyera ibintu nk'ivyo n'amakosa. Ahubwo ni turefreshise ingene byo twobivamwe. Abatware bahari batari capable kurefreshisa, twebwe tubafashe. Kuko nabivuze bajya ntibari hajya ku bwabo, bari hajya ku bwacu. Bimwe bavuga ngo urumva ngo mwamavumbuka n'imbuto, ngo urumva ngo mukuru ari hajya kirazira kuvuga, hari ugeza kubimbarira. Yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ico gihe yitwa Leonidas Habyarimana. Mbwiye nkuru nziza ico gihe yari yagiye mu Bushinwa, hanyuma atwara amafaranga menshi, tuvuga tuti amafaranga yatwaye ntashoboka. Nibatubwiriye iyo yakuye ngo nongo kirazira kuraba soko umunwa. So wa wapi? No. Bajya n'abakozi bacu turabahemba. Izo tuvyumvikane, turabahemba. Batabizi bavyumva babimenye. Twebwe gusa kirazira ko tubabura isuri kandi ivyo kirazira. Mugabo tugomba kubabwira ukuri tukoresha kimwe bitara franchise. Kuko igihugu ni ciwacu twese kiguye mu manga tugwayo twese kandi turahomba. Abarundi rero nibige kuruvandika uburenganzira bwabo, amateka arabitegekanya bavuga ingene uburenganzira bugwanirwa buharanirwa. Birazwi biratomoye.
biratomoye. Icanyuma nuko abarundi bo kwiga kubaho, simvuze ko turondera byinshi, mugabo bige kubaho muri bike. Wowe ukora 500 ugaje mu kabare ukarya umuriyoni, nane wumva ivyo bintu bishoboka? Nitwiye gutubikwa vubi tube muri bike, tudahora tugenda n'amaguru, warose 5,000-10 wiyo genda n'amaguru, bica bigenda bica bifasha. Jewe rero mu ncamake nukuri iyo ndiko ndaraba ino situation jewe irambabaza. Nk'ubu abapoliticiens bose n'abatwara iyo duze ruguru muhura bariko bariruka bo bibereye mu matora gusa, none mu matora birukamwo c'est quoi mu bisanzwe? Umunyagihugu n'utwara ico bapfana samatora bapfanisha mu mariye. Rero turasavye nukuri ibi bintu tuvuze abavyumviriza babifate nk'impanuro erega handi bibabiriha amafaranga, mbe mwari mubizi izi ni consultants ziriho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni, mugabo twe tuhereza muri leta bakuri gusa, mugabo wo kudushimira azumva nk'umwe cyangwa undi ariko atwirukako. Niko bimeze, mugabo ivyo nabivuze abari babantu mu gihugu nk'ico ucu usanga ari babantu bimwe navuga, urumva umuntu adandaza azi ko aronka amamiliyoni, none ndabakarorera. None mwiyumvire ukuye amadolari muri banki karaje muri BRB wayaguze kuri 3000, idolari rimwe waguze kuri 3000 ugaje gurisha 8,000, urumva iyo nyungu kweli? Urumva iyo nyungu 3-5 yoza kudandaza yirirwa aranigana na ntuze bigenze gute? Ntashobora. Ivyo rero burya nivyo bibazo bihari mu gihugu. Twebwe twipfuza yuko ivyo bintu vyovaho, abatagomba kubikura nuko babifisemo inyungu, kandi leta yobishaka none munsi jo dibye uno munsi nyene nibaduhamagare tubivugane tubere ingene bigenda, baduhamagare tuturi ngaha nibaduhamagare.